Ajiko ishirahamwe ry'ubwishingizi African Gateway Insurance Company ururimi rw'icongereza yugurisha mijyayo rigira 47 mu gisagara ca Ngozi mu ntara nshasha ya Butanyerera. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana niwe yuguriye icese iryo shami. Iruhande y'ubwishingizi mu bisata bitandukanye iryo shirahamwe Ajiko ritunganiriza abanywanyi. Umuyobozi mukuru waryo yamenyeje ko hariho akabijya mu bijanye n'ubutungane. Ryafashe ya mbere mu kunganira bimwe by'umwihariko igisata cy'ubutungane mu gushiraho uburyo umwenegihugu yoshikira ubutungane atarisha amafaranga avuna, gukurikirana ingene imanza z'abanywanyi ba Ajiko ziriko zirakurikiranwa n'abashingwamanza ba Ajiko. Aho muca mwumva ko umunywanyi wa Ajiko adata imirimo ya misi yose ngo agiye kwitaba ubutungane canke ngo agira agahinda ku buryo bwo kuriha umushingwamanza. Yaramenyesheje n'akarusho k'iryo shirahamwe y'ubwishingizi ku gihugu. Ubwo bwishingizi bwa Ajiko bushobora no gufasha mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo gukingira amatati. Ndavuga igisata c'abakozi n'akazi, igisata c'abanyamitahe bahiganwa mu masoko ya leta, canke imigambi y'abikorera utwabo ba investisseur. Amatati ashobora kwaduka bivuye ku bakoze n'abisoko canke akarenganywa ntarironke, bizotuma n'abanyamitahe mva makungu bisuka mu gihugu cacu mu kwizera ubutungane bw'u Burundi, aho nitwibagiye abarundi bari mu bindi bihugu bamwe twita abadiaspora. Umuhuza w'abarundi mu ijambo yashikirije ryo kugurura icese iryo shami yarakeje abiyumviriye ibituma mwene gihugu yoroherwa mu kwitura ubutungane. Abiyumviye gushiraho ishirahamwe Ajiko bari bategereye neza ko amahoro ari wo mushinge w'iterambere. Ishirahamwe Ajiko rero ryaje hageze, ryagize imbono nziza yo kwiyumvira ico tuma mwene gihugu abaho atekaniwe mu mutima, ukazobazi ko atawuhava murenganya kandi afise umuvugizi ari we mushingwamanza azomufasha gushikiriza akamubakiye mu majambo atomoye. Iryo shirahamwe y'ubwishingizi yatunganije urwo rubanza ku civugo kivuga kiti ubwishingizi ku byo gukingirwa mu butungane nibwo buryo burashe bwo gushigikira ubutungane kuri bose biciye mu kunganira abene gihugu, umwe wese agahavya ubutungane maze akabushikira datamye. Muri ivyo birori abahurikiye mu muryango wa bene Samuragwa bakaba bari bahishikiye kwifatanya nabo muri iryo shirahamwe y'ubwishingizi Ajiko.